Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye na mudukurikirana muherereye. Amakuru tubazaniye rero n'urugendo giturumbuka umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yafashe muri kano gatondo. Kuri irigenekerezo rya 18 ntwarante umwaka n'ibihumbi 2026 umukuru w'igihugu aherekejwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bafashe urugendo bakaba bagiye muri kimwe mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika. Turaza kubabwira ico gihugu yagiyemwo. Ese umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye niki coba camujanye ku mugabane w'abanyamerika? Urugendo yafashe goba ari urw'amahoro, goba ari igihugu camutumye canke ni aja mabanga ya Union Africaine yoba yatumye asohoka igihugu aherekejwe n'umutambukanyi wiwe. Nayo kandi muri ano makuru tubafitiye inkuru zivuga kwa General Alain Guillaume Bunyoni abiwe bariko barasimba baravyina akamwemwe nikose inyuma yaho wabo ashikiye muhira akagaruka mu muryango inyuma y'imyaka irenga 2 yose aboshe apfunzwe ari mwibohero mu bitaro bikuru vya Gitega aho yaragwariye kandi naho abiwe batarekuriwe kuja kumuramutsa, aho hajayo abe bamwe abimuhira abana be n'umugore wiwe nabo kandi bakaba batari barekuriwe kugira bimwe bamushira canke ibindi ngo babivaneyo. Ivyo vyose kuri kano kanya Bunyoni n'abaryango biwe bakaba bariko baravyina bagasimba. Ese ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni bwoba bwifashe gute muri kino gihe yatashe ava mwibohero? Nkuko amakuru dufise agenda abidusigurira, amakuru ariko aragenda avyerekana. Turaza kuja kwa Agathon Rwasa umukuru w'umugambwe SNL Inyankamugayo, aho rero uyu umugabo Agathon Rwasa ashima cane ko ubutegetsi bwasubiye kurekura bwarekuye bukagirira Agathon Murantunge bukarigirira Alain Guillaume Bunyoni ikigongwe, hama mu nyuma bagaca bamurekura nyine akaza yidegembya. Niho byaboneka ko bigoranye cane mu butegetsi bwa Gitega. Ivyo bakoze kuri Agathon Rwasa biraboneka ko ari ivyo gushima, ntibyari bisanzwe. Nayo kandi inyuma yano makuru turababwira ibivugwa no mu mutekano nkuko biriko biragenda bishikirizwa. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye nido ry'aya makuru ni mukanya isase sangwe kaze ntuzutangwe. Nkuko twari duhejeje kubibabwira mu ntango z'aya makuru rero umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yafashe urugendo rwamushikanye mu gihugu ca Venezuela. Ico gihugu giherereye ku mugabane w'abanyamerika. Venezuela rero irafise umugwa mukuru witwa Bogota. Aha niho nyene zina umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yaciye yajanye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, baciye canke banyuze ku kibuga c'indege kitiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye akaba yari aherekejwe na delegation nkuko biboneka, delegation nini cane kandi abategetsi batandukanye bo mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu bakaba baje kumuherekeza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Bamwe bati ese Variston Ndayishimiye ko umengo ahora mu ngendo, ahora hanze, amabanga yo gutwara igihugu ayakora
ryari. Iminsi myinshi aba yafashe ingendo yasohotse, incuro aba ari mu gihugu ni nkeya cane, incuro ahura n'abenegihugu kugira ngo baganire ivy'iterambere ry'igihugu ni nkeya cane ugeneranyije n'uwo yasubiriye. Uyu we arahora hanze y'igihugu, biboneka ko yaryohewe cane n'amabanga yo kuba umukuru w'igihugu, agafata ingingo zo kuza arasohoka umwanya ku mwanya. Tuve kuri iyo nkuru ya Varisito Ndayishimiye wagiye muri Colombia nyine agashika mu gisagara ca Bogo Murantunge muri Venezuela. Murantunge twababwiye muri Venezuela, ariko ni muri Colombia. Murantunge niho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye aja, niho hari umugwa mukuru w'ico gihugu witwa Bogota, nayo Venezuela umugwa mukuru wayo witwa Caracas. Twari twihenze ho gatoyi ku mazina ya bino bihugu nyine, ariho umukuru w'igihugu yagiye muri Colombia Bogota, niho aherereye muri kino gihe hamwe n'umutambukanyi wiwe. Tuve kuri iyo nkuru tuje kwa Alain Guillaume Bunyoni. Abaryango ba Bunyoni bariko baravyina bagasimba, ata muntu n'umwe basimba kubwira ko wabo anezerewe cane nayo aremvye, naho agwaye ariko agwariye muhira. Ngo rero General Alain Guillaume Bunyoni kuva yotaha, kuva yova mw'ibohero aho yari afungiwe muri kino gihe, ngo ubuzima barabona ko bushobora kuzosubira bukagaruka, gusa baripfuza ko Bunyoni yosohoka igihugu. Yasohotse ibohero, ese none no gusohoka igihugu navyo bizokunda ko bamurungika mu gihugu ca Kenya kuja kwivuzayo, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Benshi bagenda bemeza ko uyu mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atwaye igihugu, naho yamwemereye ko asohoka ibohero kugira ngo yivuze yidegemvya, yivuze atahiwe muhira, ngo ivyo gusohoka ibohero vyo ntibizokwemera, ntibizokunda nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda nuko kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Nayo rero tuve ngaho tuje kwa Agatoni Rwasa. Rwasa ngo arashima ingene ubutegetsi bwa CNDD FDD harimwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yafashe ingingo yo gukura General Alain Guillaume Bunyoni mw'ibohero mu Kanekeza. Ivyo ni imvugo ya Agathon Rwasa. Arashima ko kuva hari uwo vyagiriwe w'umu-CNDD FDD n'abandi bazomukurikira nabo bazotezurirwa bakagirirwa neza, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Nk'uko babivuga rero, uyu Agathon Rwasa nawe abishimangira, karabona ko ari ingendo nziza y'ubutegetsi bwafashe kugira ngo barekure uwari kararengana, cane cane nka Alain Guillaume Bunyoni, ngo na cane cane ko ivyaha bamwagiriza atari vyo abanyagihugu bamwagiriza. Ubutegetsi burafise ivyaha bwagiriza Bunyoni, ariko ngo n'abanyagihugu nabo barafise ivyo bamwagiriza. Ivyo abanyagihugu bamwagiriza sivyo yagirijwe, kandi ngo nivyo vyategerezwa kuja imbere, ngo kuko abo yahemukiye n'abanyagihugu b'igihugu cacu c'Uburundi, nk'uko amakuru ariko aragenda adushikira, amakuru agenda avyemeza.
Amakuru yacu rero y'uno mugoroba tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, uraca uja ngaho iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.